naho amategeko arugenga urudandazwa ndengambibe ngo rufise uruhara rukomeye mu iterambere ry'ibihugu vya Afrika muri rusangi no mu bihugu vy'ibiyaga binini ku buryo bwiharije. Ngo rurafise kandi uruhara mu kugwiza ubuzi no mu kugwanya ubukene. Ivyo vyavuzwe n'umuhinga mu vy'ubutunzi Leonidas Ndayizeye kuri uyu wa 15 ruheshi umwaka wa 2020 mu ruganda ishirahamwe CDE ryatunganije mu ntumbero yo guteza imbere urwo rudandazwa ndengambibe no gutanguza umugambi bise fungua njia. Twavuze ati ibi urudandazwa rwo ku mipaka rurafasha cyane mu kugabanya ubukene. Twavuze yuko urudandazwa rukogwa ahanini n'abafasoni mugabo n'abagabo kenshi bafise imitahe mitoya badashobora kugira urudandazwa runiniya, ariko ugasanga rufasha mu buryo bwinshi. Rurafasha abafasoni badandaza abo bashora mu kindi gihugu, rugafasha nabo nabagura, kuko kenshi utwara ibintu biba bibuze. Dufate ugatwara nk'ibiharagi, ibigori biba bibuze, haya naho hakavayo ibindi bintu. Birafasha rero mu kugwanya ubukene. Hanyuma birafasha iyo miryango kwikenura mu kuronka uburaro bwiza, mu kwigisha abana, mu kuronka ibyo bafungura ko bagura nabo ibyo badafise. Bigafasha rero kugira bikenura. Iyo byugaye, iyo imbibe zugaye muramubibona, byarashitse nk'igihe nk'umuci tukatashobora gushora mu Rwanda. Murabonye ko ibyo bahora bashora byinshi byaciye byononekara. Iyo bitononekaye naho bigurisha ku mafaranga make cyane. Urumva ibyo bice bituma bakina gusumba ko bakora bakina. Hariya naho basura kuronka ibyo bahora baronka. Babironse nabo babironka bizimvye cyane. Iyo bizimvye ico bigira ingaruka mbi ku bushobozi bw'imiryango. Donc bice bituma imiryango ibaho nabi. Nkuko vyagiye biraboneka mu vyigwa bitandukanye vyakozwe na Banki ya Republika y'u Burundi ifatikanije n'ikigo Istebu mu mwaka wa 2018, ibidandazwa vyahanahanywe biciye muri urwo rudandazwa vyari bifise agaciro k'amafaranga y'amarundi arenga imiliyoni 92,800. Muri ico cigwa kandi vyarabonetse ko urwo rudandazwa rukogwa ahanini n'abakenyezi, usanga rugizwe n'amazi, amasabuni, inzoga zambiye, isukari, inka, ivyamwa n'ibindi. Igihugu c'u Burundi gihanahana ibidandazwa n'ibihugu vya Tanzania, Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, u Rwanda hamwe n'Ubuganda. Abakora urwo rudandazwa ndengambibe ngo barahura n'intambamyi zitari nke, nkuko Aimable Manirakiza umuyobozi nshingwabikorwa wa CDE abitubwira. Izo ntambamyi hariho amafaranga usanga abajeje korohereza abanyamitahe bato abantu bakora urudandazwa mpuzambibe babasaba, ugasanga ayo mafaranga ari hejuru ku mitahe mito usanga babafise. Ugasanga hariho impapuro basabwa kugira ngo bashobore gukora urwo rudandazwa biciye mu mategeko. Ugasanga kandi hariho umwanya munini bafata kugira ngo bashobore gukora n'urudandazwa biciye mu mategeko. Rero izo nzitizi zitandukanye nizo tugira tuti ni byiza yuko zivaho maze hakaboneka rino jambo fungua njia. Impamvu twari ufasha nuko hariho inzitizi zitandukanye, naho tubona muri rusangi yuko imbibe zuguruye, ariko inzira zuguruye kuri abafasoni kandi abashinga ntaye bagerageza kwiyunganya kugira ngo batore inyishu z'ubukene. Kugira ngo urwo rudandazwa rutunganywe neza ngo hari cokogwa. Inyishu z'ibibazo biri muri urudandazwa byinshi umuhinga yashoboye kwigaruka ko yagize ati uruhara ruhagaze ku migwi ibiri. Umugwi wa mbere nabajeje korohereza tuvuga ati leta y'u Burundi igomba korohereza urwo rudandazwa mu gihugu cy'u Burundi.
mu gikorwa cayo ico dusaba leta y'u Burundi nuko yorohereza yakoresheje amajambo abiri gahunda zibiri faciliter promouvoir korohereza no guteza imbere ubwo rudandazwa. Korohereza gute? Muri CD tugaze kugira ngo habeho korohereza ubwo rudandazwa iyo bigenza gute no kugabanura abantu bose bari ku mbibe batuma urudandazwa rutoroha. No kuvuga abantu bavuye haba mu gipolisi, haba mu gisirikare, haba mu bajeje kuraba uruja n'uruza rw'abantu, haba abakozi bajeje kwereganya amataxi n'amakori ku mbibe, haba bajeje kuraba ivy'amagara ko amagara yabo y'abantu barengana ku mbibe bikurikijwe. Ari abo iyo migwi itandukanye uno munsi isanga ku mbibe zitandukanye, kandi abo bantu bose usanga bafise ivyo basaba iyo umudanza muto ariko arabiturako. Ivyo rero twagira duti rero leta y'u Burundi kugira ngo yorohereze n'urudandazwa rushobora gufasha mu iterambere ry'igihugu nuko igabanura bano bantu ikagabanura n'ivyo basaba ku mbibe na cyane cyane kuri aba bantu bakora n'urudandazwa. Ica kabiri ni giki? Ica kabiri ni abantu bakora n'urudandazwa n'abantu usanga nabo nyene batazi neza ivyerekeye urudandazwa, ntibazi yuko urudandazwa arudandazwa wemewe n'amategeko. Benshi mu basanzwe barugira bumva yuko gukora urwo rudandazwa hariho ikintu kibuze muri bo, hariho ikintu bahagije mu kubikora mu gihugu cy'u Burundi. Rero igikorwa nka CD cyo ni iki? No guhimiriza iyo migwi y'abadandaza iri muri no programme yuko tuzohimiriza bano badandaza migwi y'abadandaza batandukanye, tuzokora na association de commerce transfrontalier n'amakomite atandukanye asanzwe akora muri urudandazwa ndetse n'ikigo api kugira ngo duhimirize iyi migwi y'abadandaza batandukanye ku mazone 9 agize igihugu cy'u Burundi, aho Burundi isanzwe kihana imbibe n'ibihugu dusanzwe tubana na amazone 9. Nari gikorwa n'ibikorwa bibiri bihambaye byokorwa. Igikorwa ca mbere no kumva yuko uno muntu ufise ubuhara mu iterambere ry'igihugu, mu kumva naho ni mu kugabanura ivyo byose bituma urudandazwa rutakorwa mu mategeko.